naho reka kutavuga ineza ya Yvette mama nice nkishika muri iyi Kenya nashitse bigoye cyane nashitse bigoye cyane ariko namubonye yaramfashije ibintu byinshi cyane ari hose navuga ati umukama mana mumpezagire kandi umutima yahoze afise nubu nibaze ko katigeza ushira hasi kuko yamye ari umunyamugisha cyane yamye afasha abantu benshi cyane ego. Yvette niwe yari yagutumye ko mu gihugu ca Kenya canke wari watumwe ko nabandi bagenzi? Oya ntabwo ari Yvette yari yantumye ko mu gihugu ca Kenya nene natumye ko nabandi bagenzi ariko nshitsi nabiragorana basa nk'uwuna ariko cyanda hamubona Yvette ambera umuvyeyi mwiza cyane yagutoye yego vyari wari ufise wari wabuze icepfo na ruguru mugabo Yvette yaca aragutoye aragutunga canke yarakurondereye akazi vyagenze gute? Okay Yvette uko twahuye ndi mu bibazo kuko ugishikino muri Kenya uhurana byinshi uri mushasha rero cyangenda guhura nawe ndi mu bibazo twashoye guhura n'undi muntu basa aca arampuza na Yvette ambwira ati ja kuri urya mu mama afasha abantu benshi bashise muri gihugu ca Kenya byukuri yarantunze igihe kitari gito kuko nace nsa nk'ugwara aramvuza yafashe pe nk'umwana wiwe rero amvugije haragera yuko nkira arandonderera akazi nukuri namubonye mu gihe bitari vyoroshe yarandonderera akazi kambere karabiranka n'akazi ka kabiri biranka akazi ka gatatu nukuri uko ndiko bimeze neza nukuri aho uri hose Yvette mama nice ndagushimiye cyane nukuri numva umenga sifisigere no bigushima ariko wumve umutima wanje uracagukunda pe. Vyagenze gute wabaye kwa Yvette umwanya ungana gute hanyuma ucutubwira n'ukuntu yoba yarakuvuje yoba yarakwishuje amahera yaba yakuvuje ku ideni canke byagenze gute? Numunezero udasanzwe gusubira guhura namwe mu biganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Psychologue nkuko vyamaniwe abatunganiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga akaba ari nawe anabashikiriza muti mbega psychologue uyu munsi waduteguriye ikiganiro kivuga kuki. Uyu munsi ngira ngo nkuko muri ko murabibona dufise umutumire adasanzwe umutumire uyu munsi yaje mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media kugira ngo adushikirize intahe atubwiye yuko yabonye ikiganiro caciye kuri runo rubuga rwa YouTube Pisco Entertainment and Media ikiganiro c'uwatanze ubuhamya yitwa Parfenior Muri yatanze ubuhamya avuga ati je ndafise umuntu yangiriye neza igihe nashika mu gihugu ca Kenya rero n'uyu uyu mutumire wuno munsi nawe nyene afise ubuhamya yaturondeye araza aratubwira ati nande ndafise ukuntu yangiriye neza ujya muntu yakoreye iciza Parfenior Muri kugira ngo nanje rero nze ndabivuge ndamushimira akiriho uyu munsi nico canzanye mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Karibu rero mwumvirize ubuhamya bw'uyu mushitsi bw'uno mutumire wacu araza kubabwira byinshi bitandukanye ku muntu yamugiriye neza kuva mu Burundi gushika mu gihugu ca Kenya. Rero ukaba utari bwagire subscribe twebwe tubanza kubaha ikaze munahawe ikaze mu kugira subscribe mugire subscribe hanyuma mugire na like muze no kugira a commentaire hanyuma mugire na partage kugira ngo ikino kiganiro gishikire abantu benshi ibashoboka. Tudatevye rero reka tumuramutse tumuhe nikaze mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media hanyuma ace abidondora ababwire n'amazina yiwe. Turaguha ikaze mushitsi wacu. Murakoze cyane ego ugerageze uduze akajwi ngira ngo kumbure abantu bo muri Pisco Entertainment and Media barakunda abantu bavuga cyane. Okay sangwa ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane ego urashobora kwidondora ngira ngo abasanzwe bariko baradukurikira? Ku mazina banyitwa Aniella ego. Aniella uravuga ikirundi ariko duhuriye mu gihugu ca Kenya.
uri umurundi wavukiye mu Burundi canke wavukiye mu gihugu ca Kenya? Okay, ndi umurundi navukiye mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma uzawisanga uri mu gihugu ca Kenya? Ego. Mu gihugu ca Kenya washitse ryari? Okay, mu gihugu cya Kenya nashitse muri 2023. Ego. Urugendo rwari rworoshe kuva mu Burundi gushika muri Kenya? Oya, ntabwo byari byoroshe ariko Imana ifise ingene yabigenjeje kugira tuhabe. Ego. Okay, wewe waratubwiye yuko wabonye ikiganiro caciye kuri runo rubuga. Hariho umuntu yatanze ubuhamya ashimira umuntu yitwa Yvette, umudamu yitwa Yvette ngo yaramufashije. Hanyuma nawe ucushima kuza kugira ngo uduhe ubuhamya, utubwire ukuntu Yvette nawe yakugiriye neza. Ushobora kutubwira ku muriro ukabwira n'abariko barakurikira runo rubuga rwacu ukuntu byagenze, yagutoye gute, mwatoranye gute, mbega mwari musanzwe muzinanye? Murakoze. Hama nawe reka kutavuga ineza ya Yvette mama nice. Nkishika muri iyi Kenya nashise bigoye cyane ariko namubonye yaramfashije ibintu byinshi cyane. Aha ari hose navuga ati umukama Mana amumpezagire kandi umutima yahoze afise n'ubu nibaze ko katigeze awushira hasi kuko yamye ari umunyamugisha cyane, yamye afasha abantu benshi cyane. Ego. Kuva mu Burundi bigoranye, Yvette niwe yari yagutumye ko mu gihugu ca Kenya canke wari watumwe ko n'abandi bagenzi? Oya, ntabwo ari Yvette yari yantumye ko mu gihugu cya Kenya, nene natumye ko n'abandi bagenzi ariko nshitsi no biragorana basa nk'uwuna ariko ca ndahamubona Yvette ambera umuvyeyi mwiza cyane. Ego. Ivyo birakunze gushika ugasanga hariho abarundi bene wacu batuma ko abarundi mu gihugu c'u Burundi bashitse ino bakaca bamera nyene nk'ababikase ariko ivyo bishikira abantu benshi. Rero nawe ndumva byaragushikiye mugabo waragize Imana, urahura n'umumama w'umunyakigongwe aragutora aragutunga biragenda neza. Rero tubwire ukuntu yoba yaragutoye uyo Yvette yagutoye. Yego wari ufise wari wabuze icepfo na ruguru mugabo Yvette yaca aragutoye aragutunga canke yarakurondereye akazi, byagenze gute? Okay, Yvette uko twahuye ndi mu bibazo kuko ugishikino muri Kenya uhurana byinshi uri mushasha. Rero cangenda guhura nawe ndi mu bibazo, twashoboye guhura n'undi muntu basa aca arampuza na Yvette ambwira ati ja kuri urya mu mama afasha abantu benshi bashitse muri iki gihugu cya Kenya. Vy'ukuri yarantunze igihe kitari gito kuko nace nsa nk'ugwara aramvuza, yafashe pe nk'umwana wiwe. Rero amvugije haragera yuko nkira arandonderera akazi, nukuri namubonye mu gihe bitari byoroshe. Yarandonderera akazi ka mbere karabiranka, n'akazi ka kabiri biranka, akazi ka gatatu nukuri uko ndiko bimeze neza. Nukuri aho uri hose Yvette mama nice ndagushimiye cyane, nukuri numva umenga sifise ingene no bigushima ariko wumve umutima wanje uracagukunda pe. Ego. Uratubwiye ko wabaye kwa Yvette yoba yaragutunze umwanya ungana gute? Kuko uravuze no kugwara ko woba waragwaye arakuvuza, ntiyabaye nka babandi bavuza avuje nk'umuntu aca amwaka uburyo bwiwe mu gihe aba yamaze gukira? Byagenze gute? Wabaye kwa Yvette umwanya ungana gute? Hanyuma ucutubwira n'ukuntu yoba yarakuvuje, yoba yarakwishuje amahera, yaba yakuvuje ku ideni canke byagenze gute? Okay, kuba kwa Yvette nabaye igihe cy'amezi 3. Muri amezi 3 ntibyari byoroshye cyane nkuko nabivuze. Ari wakugaburira ubanye niwe watangorane nini? Ego, niwe yangaburira amhera kuyivuza no kwaramvuza biragenda neza, nta kintu nakimwe yigeze nsaba. Ariko nanje nari yumviye ikintu namuha basi tugezeho dutandukanye ageze kundonderera akazi. Ndavuga ati none muvyeyi nzoguhiki n'iki gihe kintu nzogushimira. Ikintu yantumye yambwiye ati atuzofashe abantu 3 niryo shimye ryanje. Yakubwiye ati ico wonshimira wewe uzofashe abantu 3?
ego nicyo kintu yambwiye ni ukuri navuga ati yuko ibyo bintu narabikoze kandi ndamaze kubarenza kuko nakurikije ikintu yashoboye kumbwira vraiment yambereye umugisha ya Yvette ubahwe aho uri hose kabisa urumva yuko wewe utari babandi bakora ibyashara ugasanga umuntu yagukoreye ikintu cyiza ikintu kimeze neza ariko akaca avuga ati uyu muntu ntabwo ndamukoreye icyiza ndamukeneye ko inyungu mugabo urumva ko Yvette wewe icyiza wari kumusubiza yakubwiye ati uzokorere icyiza abantu batatu si kuvuga ngo ni n'abantu batatu bo mu muryango wa Yvette canke babagenzi ba Yvette n'abantu batatu muri rusange murumva yuko ico kintu ari ikintu kimeze neza ni giki wobwira abantu bameze nkuko abantu reka tubanze duhaye ku bantu bashobora gutuma ko abantu mu gihugu cy'u Burundi hanyuma babatumye ko ngo baze mu gihugu ca Kenya hanyuma bashika mu gihugu ca Kenya bakaca babata akajambo babwira nk'impanuro bishobora kuba ari byiza ushobora kuvuga ko ari byiza canke ari bibi ariko we byaragukoze ko nakaye kajambo wobwira abantu bariko barazana abarundi babakura mu gihugu cy'u Burundi base Nairobi bakaca babata murakoze nk'ikintu nobabwira kuko iyo uvuye mu Burundi nta kintu na kimwe ubuzi cy'aya mahanga ya Kenya icyo nobahamagarira nuko batkuye abantu mu Burundi babakurikirana kuko nibo baba batumye ko mu Burundi ushitsi no mu Burundi ushitsi no muri Kenya biba bigoye cyane nta rurimi nta kintu na kimwe uhura n'ama challenge menshi rero cyo nobahamagarira n'ukuri ivyo bintu mu bireke kuza muratuma ko abantu mukaca mubata n'ukuri duhura n'ibibazo byinshi cyane duhura n'ibibazo byinshi nta telefone nta kintu na kimwe n'ukuri numva umenga si byiza cyane kandi ivyo bintu mu bihebe abasanzwe babikora n'ururimi ruba rugoye ya ruba rugoye cyane ariyo bariko baratwumviriza bari mu gihugu cy'u Burundi nikiye kintu wobwira abantu bari mu gihugu cy'u Burundi boba bifuza kuza ino bazanywe n'abantu babanze bategura umutima ngira shano kuri botegura umutima kuko jayo nabonye bene data nukuri naregereye kure Yvette nukuri Mungu wangu simfise icyo nzogo ariko nibaze vuga ongea ikutoke rumva sinumvigere novuga kuri Yvette kuko Yvette bose abantu yiyereka bara abantu benshi cyane bavuye mu gihugu cy'u Burundi batwa rero biba bigoye urinze uva mu gihugu n'ukuri uzo bateguye umutima azavuga ati ikintu cyose nzohurira muri Nairobi nzocihangana ko nzobandagishoboye kandi mwibangikanya n'amanimero ya telefone na cyane muzishire ku mutwe mureke kuzandika canke ngo muriko muzishira muri telefone kuko ushobora gushika Nairobi telefone yawe igatakara hanyuma ukaca ubura iyuja rero ko hariho abantu bari mu gihugu cy'u Burundi baguma bavuga ngo Nairobi ni muri paradiso ko nyene bataba barahagera nyene biba bigoye nkatwe tuba twarahashitse twahuye na byinshi ariko ubu turameze neza nyene ubu birameze neza kuko twaramaze kuba kamwe aramaze gushika kanayo imbere yuko turangiza kuko kino kiganiro sishaka ko kiba kirekire ahanini waje nk'uje gushimira Yvette nakaye kajambo wobwira uyu yakugiriye neza Yvette hanyuma uce unagira ko unatanga n'impanuro ku bantu boba batitaho bene wabo hama nk'ikintu cyatuzanye kuri ishene kwari gushimira Yvette ndagushimiye cyane kwambaye hafi ego wafashe nk'umukobwa wawe ego by'ukuri sinumva ingene no gushimira ariko by'ukuri wambereye umuvyeyi pe wambereye umuvyeyi mu gihe bitari vyoroshe mu gihe vyari bigoye nakubonye nk'umuvyeyi unseruka ko n'Imana yanjigira kabiri aho uri hose wumve ko ndagukunda aho uri hose wumve yuko umutima wanje ikugufise ko intuze kugifise ku mutima niko no bivuga ego ngira ko manura n'abandi bantu batuma ko bene bacu mu gihugu cy'u Burundi nukuri biba bigoye cyane gushika muri iki gihugu uwagutumye ko akaca kwihinduka uwagutumye ko en plus akaca zimya na telefone biba bigoye cyane nukuri ivyo bintu nukuri mu bihebe kose byiza cyane ya
urakoze cyane Aniella kuri kino kiganiro ciza ushoboye kuduha. Ngira ngo abavyumvise bavyumvise ahanini ko ari ugushimira uwamugiriye neza, kuko abari bamutumye ko ubwa mbere baramutumye ko arashika mu gihugu ca Kenya, hanyuma baca baramwikata baca baramuta ata cepfo ca ruguru afise, acaza gutorwa n'uyo mu mama Yvette, uyu mugira neza yamugiriye neza. Rero kwari ukumushimira, yumvise ikiganiro c'uwamushimiye caciye kuri ino chaîne yacu, nawe acavuga ati nanje nzotegerezwa guca aho hantu kugira ngo ubu butumwa bushobore gushikira Yvette, kandi n'abantu benshi bumve yuko Yvette ari umuntu w'umuhizi, ari umugira neza, atoba yagiriye neza ujya parfait niyo muri gusa, ahubwo n'abandi yabagiriye neza. Rero ikiganiro twabateguriye reka tukigarukirize ngaha, ariko ukaba nawe ufise umuntu yakugiriye neza, uwo ari we wese aho uzoba uri hose, nimba uzoba uri mu gihugu ca South Africa, Zambia, Mozambique, meme na Canada canke Etats-Unis, aho ariho hose urashobora kuzoturondera ku nimero iyi nyene twanditse ngaha kuri screen 0758490411 canke ubusa indwi ni WhatsApp 58 ubusa 4 11, aho uzoca udutora hanyuma kugira ngo tuzokorane ikiganiro cyo gushima, abari ikiganiro kimeze neza. Yego uwo wakoreye iciza si wa gusubiza iciza, ariko hariho abagendana agatima akavuga ati ujya muntu yarangiriye neza, simbone ico nomuha atari ukumushimira, ati kuko ivyo yangiriye yankoreye ntashimwe noronka ryoshobora kumushimisha kugira ngo ndamwishure ivyo yankoreye. Rero Imana ibahezagire mwebwe mwakurikiye kino kiganiro kuva ku ntango kugera hano kigeze, naho ubutaha. Merci beaucoup.